ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabahaye ikaze kuri rwa rubuga rwacu ngurukana bumenyi mu nyigisho agakiza muri ya ntumbero yo gukiza imitima myinshi yaboshwe na wa mugwanizi Satani mu izina rya Yesu Kristo. Izi nyigisho tugize iminsi tuzitanga kugira ngo abantu bamenye, bige, batahure. Rero imbere yuko tubandanya mu rukurikirane rw'izi nyigisho zacu, reka tubanze twiragize Imana. Data mwiza, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye mwami, ndakuninahaza muri kino gitondo ciza, igitondo c'imigisha, igitondo twongeye tukaba turi bazima tugushima, igitondo c'ubwiza budasanzwe, n'igitondo tutari twiteze ko ibintu byinshi, ariko wewe ni wewe utugirira neza, ni wowe utuzi ibyacu, ni wowe uzi ibyo dukeneye. Ndagushimiye rero mwami Imana, uduhezagire n'abaza kumviriza iri jambo, kandi iri jambo rushiremo ubushobozi bwawe bwose, kuko ijambo ni wowe Imana, rishike kuri benshi kandi ribazane gushika ku gakiza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turi mu nyigisho agakiza, tugeze aho tuvuga ivyiyumviro rukristo. Kugira ngo tubeho ubu buzima bw'agakiza, hari n'ibintu byinshi tumaze kuvuga, ibintu byinshi tumaze kugushira ku mugaragaro, tuvuga nyene umuntu yoshobora kubaho agakiza kuzuye. Ubu rero tugeze aho tuvuga ivyiyumviro rukristo. Ku nyigisho duheruka twari twabivuzeko, turavuga ingene umuntu ategerezwa kuba indani muri we ameze, kuko ingene indani umuntu apanze niko kugaragaza ingene ibikorwa by'Imana n'Imana muri we ingene abyitwaramo, kuko Kristo yaje kuba muri twebwe, yaje kugira ngo atwereke inzira hama natwe tuyigenderemo. Rero ikintu ca mbere twari twabonye dutegerezwa kubanza kumenya ibintu byose kugira ngo tugendere muri ako gakiza, kugira tugendere mu vyiyumviro by'abana b'Imana, dutegerezwa kubanza kumenya ico turi. Twari twabivuze ico turi, ico dufise, aho tuba, aho dukorera, n'ingene tubigenda. Umva ibyo byose utaramenya Kristo ngo wimenye, hari ibintu tudashobora gushikako. Rero dutegerezwa kubanza kumenya Kristo ninde, Kristo niki kuri twebwe, natwe turi bande, kuko uko dutera tumenya Kristo niko dutera na twebwe twimenya. Twarabonye rero muri Yohana igice ca mbere, Yohana igice ca mbere umurongo wa 12 niho hatubwira, reka tuhasome tuhiyibutse. Yohana igice ca mbere umurongo wa 12 havuga ngo ariko ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Uvuga tubanza kumenya ko twarahawe ububasha, turi abana b'Imana, twamaze gucika abana b'Imana. Ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana. Twacitse abana b'Imana, tumaze gucika abana b'Imana. Rero hariho n'ikindi tuca tumenya ico dufise. Ku igice ca 3 naho umurongo wa 16 naho hacatubwira ngo kuko urukundo ngo Imana yakunze abari mu isi, ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Aka kantu kanyuma ngo ahabwe ubugingo budashira, ni ukuvuga ngo turafise ubugingo budashira. Ubugingo budashira rero n'ubuzima bw'Imana butemba muri twebwe, n'ubuzima butangwa n'Imana, buri ndani mu Mana. Imana yabukorakoranije muri Kristo Yesu, acara buturungikira nk'ipake
muri Kristo, kuko umwakiriye uba ufise ububasha bwo gucika umwana w'Imana, kandi cya kabiri ububaye umwana w'Imana, uhawe ububasha bwo gucika umwana w'Imana. Ni ukuvuga ngo uri umwana w'Imana kandi ufise ubugingo ari bwo buzima bwiwe bwuzuye bunengesereye. Mu Bakolosayi turiko turiyibutsa nyene, Abakolosayi 2:10 niwe utubwira neza ngo kandi munengeserezwa no kumubamwo, niwe mutwe w'ubukuru bwose n'ububasha bwose. Uwo ninde? Ni Kristo umwana w'Imana. Iyo tumwakiriye turamunengesereye kandi nawe aratunengesereye, tukamunengeserezwamwo no kumubamwo. Ni ukuvuga ngo turi indani muri we, nawe akaba indani muri twebwe. Ni ukuvuga ngo turamunengesereye akatunengesera. Wewe rero mu kutunengesera kwiwe si ukutunengesera gusanzwe, kuko adushiramwo bwa buzima, adushizemwo bya bintu byose by'ijuru bimwe turiko tuvuga ngo dusengere, burya turabifise muri twebwe. Nico gituma muri ibi izinyigisho z'uno munsi, ivyiyumviro Kristo tugendana, turaza kuraba ingene tusokorora ubwo bumana. Mu gusokorora ubwo bumana no kuvuga ni ibintu bisanzwe biri muri twebwe, ni ivyiyumviro bigendera muri twebwe bikavyara ikintu gikomeye. Hama ivyo rero tuza kuvuga ko uno munsi turaza kuvugana ko n'ingene tubisokorora, dusokorora ubwo buzima. Mu gusokorora ubwo buzima twakiriye, ingene inzira ducishamwo mu gusokorora ubwo buzima, kuko hari ivyiyumviro dufise tugendana tukavyambika umubiri bigacika ivyiyumviro vy'Imana. Kuko no muri Yesaya, muri Yeremiya 29:11 niho havuga ngo kuko ngo ivyiyumviro mbiyumvira ko watari ivy'ibyago ari ivy'amahoro. Nuvuga Imana deja irafise ivyitwiyumvira ko bitari ivy'ibyago ni ivy'amahoro. Nuvuga ngo Imana dufitiye amahoro, Imana dufitiye ivyiyumviro vyiza. Nico gituma natwe muri twebwe dutegerezwa kuba dutekeye ivyiyumviro vyiza. Mugo ivyo vyiyumviro vyiza nivyo bikorwa, nivyo bihinduka bikaba ibikorwa. Ivyo bikorwa rero nk'abana b'Imana dutegerezwa kumenya ngene tubishira hanze. Si ibintu dutekeye tukaca tugenda nk'igipaki gutyo onye gitembagara ngaho. No, ni ibintu dutekeye tugaragaza, kandi tukabigaragariza amahanga kugira ngo abandi nabo bavyigireko, hama bamenye Imana bayizeko. Nico gituma iri jambo Pawulo ariko arabwira Abakolosayi akababwira ati kandi munengeserezwa no kumubamwo, niwe mutwe w'ubukuru. Nuvuga ngo hariho ubukuru dukeneye, niwe mutwe. Uwo mutwe rero uri muri twebwe, burya nitwe duca ducika uwo mutwe w'ubukuru. Nuvuga ngo bijya dukeneye, bijya binini twifuza, burya biri muri twebwe. Burya buzima tubona abandi babogesha hanze, burya natwe turabutekeye. Tuba dukeneye rero yuko nk'abana b'Imana muri aka gakiza turimwo twiga ingene ubwo bumana bw'Imana buri muri twebwe, ubwo bukuru bw'Imana buri muri twebwe. Ivyo bimunengesereye natwe tubigaragaze ko turabinengesereye, ariko tubigaragaze hanze abantu babimenye. Rero intambuko ya mbere yo kugira ngo ivyo vyiyumviro vy'Imana bize kuja ku mugaragaro, tubanza kuba tuzi ico turi bande. Nico niko narimpereye ko ico turi bande, turabana b'Imana, dufise iki? Dufise ubwo buzima ari bwo bunengesereye ivyo bintu byose. Hama tubukorera he? Ngaha kwisi. Ariko turi hehe ubundi? Turirokalize he? Turirokalize iruhande y'Imana, turangwa iruhande y'Imana. Hari jambo twasomye aho duheruka aravuga ngo twegereye umusozi Siyoni, twegereye ngo n'umugwa mukuru w'Imana nzima ari we Yerusalemu. Si wo ngaha kwisi, ni Yerusalemu wo mwijuru. Niho twegereye, ariko tugaragarira he? Tugaragarira ngaha mwisi. Rero ni ibintu umengo biri komplike, umengo biravanze. Ati turangwa mwijuru muga tukagaragarira ngaha kwisi. Nuvuga ngo hariho mu buryo bw'imwemu twebwe ivyo dukora, n'ivyo tugaragaza, n'ivyo twerekana, n'ivyo tubayeho, n'ivyo tunengesereye, n'ivy'ijuru, n'ivy'umwana w'Imana, n'ivya data yaduhaye kandi yatugabiye. Acara biduha mugaca turungika ngaha kwisi nk'aba missionnaire, nk'abaje kuri mission, nk'aba ambassadeur bazanye kugaragaza ubumana ngaha kwisi. Rero ivyiyumviro dutegerezwa gutekera nukumenya dufise iki, nukumenya tugendana ivyiyumviro ibi, tuzi ko turi bande. Nukuvuga ngo tutegerezwa kumenya icabaye mu gihe Kristo yaza ngaha kwisi. Ntiyaraje gupfa
ntiyaraje gutembera, ntiyaraje kuja kwerekana ngene abana bavuka mu mugore kuko bari basanzwe bavyara, ariko yaje kwerekana kuvuka arico kimenyetso cyo kuvuka bwa kabiri bwacu, hama arabatizwa, arico natwe kitwereka kubatizwa ni kimenyetso cyo gupfa rero no kuvuga ngo twisha ibyaha, hanyuma aratwereka ngene abandanya baho ubuzima bwo kubaho, ubwo buzima bwo kubaho ngaha ku isi mugabo tugaragarira no mwijuru. Nuvuga ngo ivyo ari karakoresha ni ibintu yakuye mwijuru, abiza kubidutransmeta, aza kubitugabira, aza kubiduha tubibemwo, hanyuma tumaze kubibamwo hama tumenye natwe ngene tubiha abandi, tubereke ingene bategerezwa kugenda. Iyo rero muri iyi nyigisho turiko turavuga muri introduction tuvuga ngo karibu mu nyigisha Gakiza. Agakiza mu ntumbero y'iki y'ukubohora imitima iboshe. Imitima none iboshwe kubera iki? Iboshwe kubera bafise bagendana ivyiyumviro vyuko bari ngaha ku isi, ivyiyumviro vy'isi, buzuye ivyiyumviro vy'isi, ivyiyumviro bipfuye, kuko twaravuze tuti umwana w'Imana arashobora kuba yuzuye ivyiyumviro bipfuye vy'isi cyangwa kuzura ivyiyumviro vy'Imana. Rero twebwe turiko tuvugana n'umuntu ashaka kumva ingene yo kuzura ivyiyumviro vy'Imana gusa, ingene yo kuzura n'Imana gusa, ivy'isi ngaha ku isi tukaza kubereka ingene bahaba gusa, kuko Kristo ntiyigeze yimatanya n'isi. Kristo ntiyigeze yimatanya n'ivy'isi, ariko yarabaye ku isi aragara imyaka 33 yarayibaye ku isi, ayibaho nk'abantu bose, ayibaho nk'uko abandi bose bariko barayibaho, ariko ntiyigeze yimatanya n'ivy'isi. Yagumya gerageza kwerekana, ntiyanagerageje mbere nibwo buzima bwiwe, yagumye yerekana ubuzima bubogaboga bw'Imana nzima. Nico gituma abantu benshi batanamutahura, nico gituma abantu benshi bamugereranya n'amadayimoni, n'umukuru w'abamadayimoni ko yakora ibintu bibarenze, ibintu bibarengeye, uko ni ibintu vy'ijuru gusa. Arabereka ngene bashobora kubaho, ngene bashobora kubaho batagwara, ngene bashobora kubaho batayasonza, ngene bashobora kubaho uko hari umunsi bamugize ati ngo dufungura, carababwira ati igikorwa cya data kirampagije, kandi ntiyafunguye kugira bereke yuko ngaha ku isi ndi twaje kurya gusa, twaje gukora. No kurya yararya, muga no gukora nivyo byari bimuhagije kurusha kurya. Araza kwerekana ko we ntagwara ariko yakiza ingwara. Yaranatubwira ati buriya turabatunzi nubwo tuguma tuvuga ko turabora, uko yarigize umworo we mu kibanza cyacu kugira dutunge. Nico gituma dutegerezwa kugendana ivyiyumviro vy'icabaye igihe twakira Gakiza. Igihe twakira Gakiza rero twari dutandukanye n'isi, ariko tukiriyiriko. Nubwo turi kuri inosi twaratandukanijwe nayo, twatandukanijwe mu buryo bw'imibereho, mu buryo bw'imitwarire, ingene twitwara, ingene tubayeho, ingene tuvuga, dutegerezwa kwisunga ivyo Kristo yatweretse. Rero nico gituma avuga ngo kandi munengeserezwa no mu kumubamwo, munengeserezwa no kumubamwo. Nukuvuga iyo turi muri we, wakiriye Gakiza aba yinjiye muri Kristo Yesu, ari muri we, turi muri we. Abakristo twese turangwa muri Kristo Yesu, tukaca tunengesera kubera turi muri we. Tunengesere yiki? Ivy'ijuru. Ivy'ijuru rero kugira ngo tubizane ku mugaragaro, kugira tubishire ku mugaragaro, birasaba ikindi gikorwa. Nico rero nshaka ko tuvugana ko uno munsi rero turi ngaha ku isi, ariko tuvuga ngo twicaranye nawe aheraho mu ijuru turi muri Kristo Yesu. Ariko uri kurandaba jewe ndiko ndabivuga, nicaranye nawe aheraho mu ijuru ndi muri Kristo Yesu. Ni jambo ribinyemerera kandi ni jambo ribivuga kandi rirabishitsa. Niko biri, nicaranye. Umukristo wese yicaranye n'Imana aheraho mu ijuru kandi ari muri Kristo Yesu. Ariko tugaragarira ngaha ku isi, turi ngaha ku isi. Turi ngaha ku isi rero bivuga yuko ngaha ku isi tubaho ubuzima bubiri, bwo ku isi n'ubwo mu Mana mu ijuru. Rero ijuru, iyo turiko turavuga ijuru, naranabigacishijemwo rafa pase, ijuru si gihe itwapfuye, si nyuma y'urupfu. Ijuru ni gihe turiho kandi n'igihe tutazoba tukiriho. Hose ni ijuru, tuba turi mu ijuru, turi ngaha kandi turi no mu ijuru twapfuye. Rero ijuru ntitwibaze ngo tuzorironka, tuzorihabwa inyuma y'ugupfa. No,
ijuru turiko turarigaragaza turi ngaha kuko tunengesereye Kristo kandi tukaca tuba twicaranye nawe aheraho mu ijuru. Kandi yavuze ngo azoduha bya bindi byose dukeneye, bimwe ngo Abifilipi reka ndagasome ndagakunda cyane mu jambo Abifilipi 4:19 uvuga ngo Abifilipi 4:19 avuga ngo kandi Imana yanje izobamara ubukene bwanyu bwose nk'uko itunga ry'ubwiza ryayo riri ryo muri Kristo Yesu. Izotumara ubukene, nuvuga ngo hariho ubukene abantu babona ngaha ku isi, ariko Imana yamaze kubutumara kubera yamaze kuduha Kristo Yesu. Iduhaye Kristo Yesu yatumaze bwa bukene burya tuguma turiko turavuga, tubona ubukene, tubona ubukene mu bintu byinshi, ntabwo ubukene bw'ubwenge, ubukene bw'itunga, ubukene bw'amahoro, ubukene mu bintu byose. Ni ukuvuga yaratumaze ubwo kandi Imana yanje izobamara ubukene ryari nitwamwakira Kristo Yesu. Twakiriye Kristo Yesu rero dutizo kuba dufise ivyiyumviro by'icyabaye. Habaye iki nakiriye Kristo Yesu mu vyiyumviro byanje no mu kubaho kwanje, ntegerezwa kumenya icyabaye, kandi ntanakimenye ndi umuhombe. Ni hahandi rero tuja tugenda twidoga, twiganyira, tubaho ubuzima butari bwacu. Kristo arababara, Kristo yaratwihaye, atwiha wese, aravuga ngo unyakiriye wese nguzonyakira namuhaye gucika umwana w'Imana. Ububasha turabufise bwo gucika umwana w'Imana, kandi acanduwa ngo dufise ubugingo, turafise ubugingo. Urukundo yadukunze rwari kudushikana ahantu twakira ubugingo bw'Imana bukatubogabogamo. Rero mu vyiyumviro rero rukristo bwacu, ivyiyumviro rukristo mu buzima bwa misi yose nukumenya ngo jewe nubwo mumbona ngaha ntegerezwa kuba mfise igicapo c'ivyijuru ndiko ndabamo. Ntegerezwa kuba direct ndazi ko ndiko ndabaho ubuzima bw'ijuru, sindindiriye kuzoja mu ijuru, ndiko mbaho ubuzima bwo mu ijuru. Hari abantu barindiriye kuzobona ijuru, hari abantu barindiriye kuzoja mu ijuru, ariko ngomba ndakubwire ngo wakiriye Gakiza wese yamaze gushika kubaho ubuzima bwo mu ijuru. Nuvuga ngo yaramaze gushika kuri wa musozi Siyoni, yaramaze kwegera cyane Imana, yaramaze gushika mu Mana, yaramaze kubaho ubuzima bw'Imana. Rero tugenda n'ivyiyumviro byo kumenya ngo jewe negereye umusozi Siyoni, negereye Imana, nicaranye nawe aheraho mu ijuru, ariko ndacari indani muri Kristo Yesu. Aracaturabira indani muri Kristo Yesu. Ntiharagera ko Kristo aza gushikiriza Imana ivyo yakoze. Nicagire cyo kuza kwiwe, niyaza azobaje gusoroma, azobaje kurekorota, azobaje kwakira abiwe bamwemeye, babogaboga bwa buzima babugaragaje ngaha ku isi, bafise ico batwaye, bafise amaresultat batwaye, kuko tuzogenda dufise ibikorwa vyiza twakoze. Mu vyiyumviro rero tutabifise ko tugendana ubumana, ntituzogaragaza ubuzima bw'Imana. Nihagera nuko tugenda tuzotwara haduherekeje ibikorwa bitari byo vy'imfa gusa, bimwe bizotumara amazi, bimwe bizotwemerera nuko twicarana nawe aheraho mu ijuru, kuko ubu uye atubona aheraho mu ijuru turi indani muri Kristo Yesu. Ariko ico gihe azoba ari amaso mu yandi, azoba ari wewe na jewe twicaye iruhande y'Imana, twebwe nyene individuellement. Ariko no munsi turacakoraniye indani mu Mana, turacakoraniye indani muri Kristo Yesu. Imana iracaturabira muri Kristo Yesu. Uno munsi rero ndashaka ngo umenye, ugenda n'ivyiyumviro byo kumenya ngo ndiko mbaho ubuzima Kristo Yesu atekeye, ndiko mgaragaza ku isi ivyo Kristo yansigaranye. Yavuze ngo data ngo ndaje, ngo babandi wampa ngo nanje narabashikanye, ukandi cyo wampaye narakibahaye ngo ntaco nisigarije. Arasura abwira abatumwa ati ndabatumye namwe nkuko data yantumye, nanje ndabatumye nimugende mu mahanga. Kugira iki? Kuvuga inkuru nziza niyihe yuko dufise ubuzima bw'Imana, yuko naho turi ngaha ku isi turiko tubaho ubuzima bw'Imana, turiki guhendwa. Satani yaragabiwe isi, turi ku isi rero ngaha ku isi turashobora kugaragaza umwana nkuko dushobora kugaragaza ibikorwa vya Satani. Turashobora kugaragaza ubwami bw'Imana nzima data wa twese ari mu ijuru, nuko dushobora kugaragaza
ibikorwa bya satani umwami wo ngaha ku isi. Rero guhera uno munsi menya ko wewe udafatanye na satani, wewe ntumfatanye n'iyi si. Iyi si wayije ko commission uje kugaragaza ubumana, wereke abana b'Imana ingene bategetswe kubaho. Rero nivyo vyiyumviro dutegetswe gutekera muri twebwe kandi tukabigaragaza. Rero ngomba ndakavuge gatoyi ijuru canke ukuzimu. Buriya ijuru canke ukuzimu bitekeye muri wewe uno munsi. Uno munsi uratekeye ukuzimu, uratekeye n'ijuru Imana. Biguti gute? Nukuvuga ngo turi ngaha ku isi dukorerwa ko n'abami babiri. Turi ngaha ku isi hari ibintu bibiri dushira kugaragara. Ni bya byamwa bya mpemu yera n'ivyo mpemu yera yanka. Ivyo mpemu yera yanka nivyo ngaha ku isi. Ariko ivyo mpemu yera yama ni ivy'ijuru. Rero ngaha ku isi vyose biradukorerako. Na hacu kumenya ico dushira imbere kandi tukakigumako kandi ntitukivange. Ni wowe wa satani nyene complètement uheze. Ureke kuvanga uko satani nawe arafise abazojana biwe. Natwe turafise ingene Kristo azotujana tukagaragaza tukaja kwerekana ivyo twakoze by'Imana yacu. Rero aha ku isi uratekeye ijuru, ni bitugaragaza by'abana b'Imana. Nukuvuga ngo turabana b'Imana, turamubogaboga, turafise ibikorwa byiza, turafise gukiza ingwara, turafise kugaragaza ubwiza bw'Imana mu madomene yose kubijyanye tuguma turiko turavuga muri aya maverse. Ariko kandi hariho n'ukuzimu no kwa satani ukuzimu. Burya rero aha ku isi n'umuntu ahitamo. Urashobora guhitamwo neza ubwami bwa satani cyangwa ugahitamwo ubwami bw'Imana. Iyo wakijijwe rero reka kuvangatiranya. Uwakijijwe nshaka kukubwira reka kuzura iby'isi kuko wuzuye kuzimu wotahira kwa satani kandi wari warakiriye Gakiza. Ariko turi mu Mana twuzuye ijuru. Nico gituma dukora ibyo Yesu anengesereye kugira ngo tugaragaze ijuru ngaha ku isi. Ijuru tukiri ngaha ku isi niho duhitiramo. Buriya niho Imana iduhitiramo. Burya Imana si Imana iduhitiramo, nitwe duhitamo. Ndagakosora, si Imana iduhitiramo, nitwe twihitiramo. Tuhisemwo kugaragaza ya mashari ya nzigo, kwa kugwana, kwa kwidodomba, kwa bya bindi byose bimwe mpemu adakunda, hajya duhisemwo satani. Ariko iyo dukoze bya bindi urukundo, umunezero, kwihangana, kugira neza, biriya tuba twegukiye ijuru. Rero tubimenye, tugende nk'abana b'Imana, tugende nk'abana b'ijuru. Iyo bavuze rero ngo yaduhaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, ni kuvuga ko hari ikindi kintu twari turi iki kugira duhe gucika abana b'Imana. Hari ibyo bindi bintu twari twaracitse abana ba satani. Ariko araduhaye choix, araduhaye possibilité, araduhaye uburenganzira bwo kuza mu Mana. Même si twari kwa satani aratwugururiye akango. Ako kango rero gumana mu mutwe icabaye igihe wakiriye Agakiza, winjiye mu bana b'Imana, winjiye mu bazokwegukira ijuru. Hari inyuma ari kuri kurabaho ibikorwa by'ijuru n'ivyamwa by'ijuru uno munsi ngaha ku isi. Nivyo twaje kugaragaza. Rero kugira tubibeho neza, hari ibyo dutegerezwa kugira tubishikane, tubigaragaze hanze. Hari ibyo dutegerezwa kugira ngo dufashe n'abandi kubigaragaza. Hari ibyo dutegerezwa kugira. Muri ibyo rero bimwe harimo ugusenga. Gusenga ni inzira imwe yo kugaragaza no kubaho ubwo buzima Imana yaratanze iha abandi abamwizeye bose. Kuko umwizeye niwe aha. Si bintu apfa kugushwiragiza ushaka wese. Oya, harimwo ukugushaka kwawe. Sabahita bose hari ugushaka, ukubyifuza, nuvuga kubyizera. Iyo byizeye uri umwana w'Imana. Rero uri umwana w'Imana hariho ingene usenga. Wewe umwana w'Imana wakiriye Agakiza biratandukanye no gusenga kw'abandi abari bo bose. Ko twese turasenga, ariko abana b'Imana amasengesho yabo arafise ukundi kuntu ategerezwa kuca abatandukanye. Bitandukaniye he? Amasengesho y'abana b'Imana ni ukwiyubaka. Icya mbere ni ukwiyubaka, ni ukumenya ngo ndiko ndasenga, ndiko ndiyubaka.
ndiko ndubaka ubwami bw'Imana muri jewe. Sinsenga hari ico nsaba kubera nabihawe byose muri Kristo Yesu. Kristo Yesu naramuhawe. Rero hari ahantu tuvuga ngo dusabe Imana. Ni dusabe Imana ikintu na kimwe aduha. Dusaba Imana kugira ubwo buzima bugaragare muri twebwe. Ni dusaba Imana ngo Mana mpa yaraguhaye. Yoca aza kukubwira ati buriya naraguhaye. Niwe utazi kubiraba. Naguhaye bibogaboga he muri Kristo Yesu. Nabiguhaye byose muri Kristo Yesu. Yaduhaye umwana wiwe kugira ducike abana b'Imana. Tumaze gucika abana b'Imana rero hari ibyo dufise dutekeye. Rero turatekeye turiko turiyo iyo nsenga mba ndiko ndiyubaka. Iyo ndiko ndiyubaka nukugira ngo nkomere muri bwa buzima bwa Kristo, nkomere nshobore kubigaragaza byose kuko umwana akiri muto ngo nkiri umwana navuga gwana ariko ngo maze gukura mvuga nk'umuntu akuze. Nkiri umwana hari ibyo ndya bitari ibyo ntibaza ngo hariho ico byo marira ariko maze gukura bya bindi ndabishira ku ruhande. Nuvuga gukura rero kwiyubaka nukwikuza nukwibwira nukugira ngo umenye icuri usenga kugira ngo bwa bumana bwose Imana yashira muri wewe biciye muri Kristo Yesu bukure bushike ku maresulta wame ushike aho wama nk'igiti bagiteye bamenya yuko igiti bakimenyera kuvyama. Igiti kenshi bakimenyera kuvyama. Hiya giti kivoka ukibona mwibarabara utaramenya amababi yacu urashobora kucihendako ariko umaze kubona avoka kubera uyizi ucumenya ngo iki ni igiti ca avoka. Nuvuga natwe batumenyera kuvyo twama. Barashobora kumbona bakanyihendako nk'abandi bose mwibarabara kuko abana ba Satani bafise ibihimba byose mfise. Abana ba Satani bavuga nkuko mvuga bafise ibihimba guhera ku mutwe gushika ku kirenge turasa ariko batumenyera kuvyo twama. Ingene mvuga, ingene mbayeho, ingene nkora, ingene nitwara nivyo vyerekana ko ndi umwana w'Imana. Ivyo navyo ntivyizana. Igihe nakiriye Kristo ndikorerako ndasenga ntariko nsenga nsaba data ariko ndiko nsenga nsaba ngo ubumana buri muri we bungaragaremo, ubumana buri muri we bukure muri jewe ngere ahantu mu rugero mbicitegererezo c'abandi bigera ahantu nanje nshobora gusengera abandi kugira ngo bakure muri ako gakiza. Rero iyo turiko turasenga turiyubaka. Icya kabiri turitumbereza ko hari intumbero tugendamo. Ndiyubaka nkongera nkitumbereza. Iyo ndiko ndasenga mba ndiko nditumbereza muri direction kanaka. Hariho direction tugenderamo. Ntidupfuko twifashe, ntidupfuko tuvuze, ntidupfuko tugiye. Hariho intumbero. Negezo kwitumbereza rero mu Mana. Mu masengesho yanje rero ya mbere n'ukwitumbereza, n'ukwiyubaka, nkitumbereza mu nzira yo, mu bikorwa byo, mu buntu bw'Imana by'ukuri. Amasengesho kandi ni communication. Mba ndiko mvugana na papa. Urumva nitumbereje, nikujije, hanyuma akacabaho ikibanza mvuganiramwo n'Imana n'amasengesho. Ni place ni nkajya papa atashe abana bagenda kamusanganira mu rugo canke muri salo kugira ngo abaganirize. Nanje iyo ndiko ndasenga mba ngiye muri presence y'Imana mu rugo canke muri salo kugira ngo ndamuganirize. Nuvuga ngo amasengesho yanje rero ni communication n'Imana. Nuvuga ngo singiye ngo ndamusaba ikintu na kimwe. Papa arandyohererwa ambonye nanje ndamuryohererwa ko ni papa yampaye ubuzima. Ndazi neza yuko ntacyo ndamusaba kuko ibyo afise byose ni ibyanje. Iyo nzi rero ko papa ibyo afise byose ari ibyanje nta kintu ndamusaba. Nsaba gusa kumera nkuko ameze. Nsaba nifuza gusa kugenda nkuko agenda. Nditumbereza mu nzira yiwe nkamurabirako nkamenya ngene ameze nanje nkacamenya ngene ngenda. Rero wocu mbaza uti none uzimana gute ingene igenda ingene imeze? Ndabibarabira muri Kristo Yesu. Kristo Yesu yaje ari ishusho iboneka y'Imana itaboneka. None muri ico gihe rero Kristo ari ngaha ku isi twategerezwa kumwitegererezako. Twe nawe twabonye ariko yadusigiye ijambo rivuga ngene yabigenzemo. Hama natwe tukabisoma tukabyitegereza tukaca tubigenda. Niko rero kwitumbereza niko kuganira n'Imana kugira ngo ndamumenye neza. Uko nsoma ijambo ndiko ndimenya, ndiko nditora kuko ndiko
ndaba Kristo mukiyo, ni nk'ikiyo ndiko ndirabamo. Ijambo nikiyo twirabamo tukaca tubona Kristo, hama Kristo akaca akorera muri twebwe. Amasengesho nsenga ndateresharge, ndazana ni telefone ravo pase narabivuze ko telefone izimije wogira ngo ni ikintu ngaho oye n'umwana wese yokinisha nk'ikijuwe, ariko iyo ndayishizemo umuriro ngateresharge ama option, hari ibintu ari ahantu, hari ibintu nshangira ko access, hari ibintu ncamenya, hari ibintu nca ntahura, hari ibintu nca nuvuga ngo n'umuntu ari mu bindi bihugu ntazi n'ingene hasa, ndashobora kumenya amakuru yiwe, ndashobora kumuvugisha nkoresheje iyi telefone, kuko turavugana nukurabana tukarabana, kuko nama option dushira. Nanje iyo ndiko ndasenga, ndiko ndateresharge iby'ijuru, ndiko ndakwega ama option y'ibintu nkeneye mwijuru, nkaca ndabikoresha. Ni mu masengesho rero niyo nzira Imana yaduhaye kugira ngo dushobore kubaho ubumana bwuzuye. Dukoresha ijambo tukaca duteresharge, tukaca twitumbereza. Ni masengesho dusenga. Iyo dusenga rero twigengesere, byose bibera mu vyiyumviro. Imana yavuze ngo kuko ngo nzi ivyiyumviro mbiyumvirako, ni ivyiyumviro by'amahoro si by'ibyago. Natwe iyo turiko turasenga dutenze gushira mu vyiyumviro byacu ibintu vyiza by'ijuru, kuko hari igihe dusenga turiko turarira tubona ibigomba bitwice, tukaba turiko turarira tuvuga ngo Mana ntabara, Mana ndapfuye, Mana ubuhoho wampevye. Si kubera Imana yampevye, oya, si kubera Imana yampevye. Imana ntiyampevye na gatoya. Imana iri kumwe nanje, ariko iri muri jewe mbere, nitahura rike ryanje nukutamenya. Iyo rero tubizi, twarabyize, tumenye Kristo ari muri twebwe, turamubogabogamo, aratubogabogamo, yaduhaye byose. Ngo kandi ngo Imana yanje ngo izobamara ubukene bwanyu bwose. Ubukene rero si bw'amafaranga, ubukene si ubw'inzu, ubukene si ubw'ibyo kurya, ubukene no mu bwenge. Hari ijambo rivuga ngo ukenye ubwenge nagenda busabe. Nuvuga turagira ubukene mu bintu byose, turagira ubukene no mu kumenya gusenga, turagira ubukene no mu masengesho no mu ijambo, tukagira abakene bijambo. Ufise ubaye umukene w'ijambo nta kintu ushobora gushikako. Dutegerezwa kuba abatunzi b'ijambo, tuba abantu babogaboga ijambo, dusome cyane ijambo, tuca tumenya abo turi, tuca twitumbereza neza, tuca tumenya n'ingene dusenga, kuko iyo dusenga ubundi duhagarara ahantu tugategeka, kuko turabami, yaduhaye kuba abami n'abaherezi. Petero wa mbere igice cya 2 umurongo w'9 ngo ariko mweho ngo muri ubwoko bwatoranijwe mukoranije kuba abami n'abaherezi, muri ihanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe ry'iyabahamagaye ikabakura mu bwiza ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Iri jambo iyo ndiko ndarisoma byuzuye byose, ritubwira icyo turi. Ngo ariko mweho turi ubwoko bw'abantu hagati mu moko menshi. Ni ubwoko rero bwatoranijwe nani? Bwatoranijwe n'Imana. Mu gihe wakiriye Kristo uratoranijwe, winjiye mu baraganwa nawe. Nuvuga abatoranijwe n'abaraganwa na Kristo, n'abantu begukiye ijuru, n'abantu begukiye ubwami bw'ijuru. Twaratoranijwe kandi dutoranijwe n'Imana. Yaduhaye autorisation yo gucika abana b'Imana, tuca twinjira mu batoranijwe, dukoranije kuba abami n'abaherezi. Nitura abantu basanzwe iyo twinjiye mu Mana muri Kristo Yesu, tuba ducitse twinjiye muri bwami bwiwe, twinjiye mu bwami. Iyo uri mu bwami ntiwitega ikintu na kimwe cyo kunaniza, ntiwitega yuko unanigwa, ntiwitega ko hari ikintu na kimwe cyo gushira hasi, kuko ubwami ni hejuru, ni top. Nta kintu na kimwe gishobora kuza kugushira hasi, kuko umwami araganje. Ibintu byose biramwubaha, ibintu byose ni vyiwe. Tumenye ngo natwe iyo dusenge duhagaze muri position d'autorité, tuje muri ya position, tuzi ko turiko turategeka, tuzi ko turiko turahamagara ibintu bitwitaba, ibintu bica biza, durahamagara tukabitegeka. Ni handi tuvuga ngo iyo dusenge nk'abazi icyo turiko turakora, ntidusenge nk'abatazi. Abatazi barahamagara bavuga ngo Mana mfasha. Uwo oya agifashwa ni wa wundi atarakira Gakiza, kandi canke akiri umwana mu Gakiza, ariko umaze gukura
uzi kwitumbereza, uzi aho wicaye, uzi ibyo ufise, uzi uri umwami, uri umuherezi no kuvuga ngo umuntu agenda direct ku Mana, nta n'ubugifise ugushikira, nta intercession nimwe ukeneye, wewe ni direct ku Mana, uri umuherezi, uri umwami ni waganje, ni wategeka, kandi cyavuze kirakoreka, kitanakoretse kirahanwa. Ikintu umwami avuze kija mu ngiro direct, kitagiye mu ngiro baragihana. Nukuvuga rero twebwe twategereje kumenya ngo turabami rero turategeka turagana. Iyo turiko turasenga dutanze itegeko, kandi icyo tubwira cyose kiratwumvira, ngo ibintu byose biratwumvira, ngo imisozi irumva, ingwara zirumva, ngo wobwira ngo uyufise ngo kwizera kungana n'agatete kururo, wobwira umusozi ngo wikwite mu kiyaga, kandi ngo tuzorambika ibiganza ku bagwayi. Nuvuga hariho ubushobozi twahawe, turafise autorité ku bintu byose ngaha ku isi, ariko ntiturakura ngo tubimenye. Ndashaka rero umuntu wese yakiriye agakiza asenga amasengesho yo kwitumbereza, asengesha amasengesho yo kwiyubaka, amasengesho yo kumenya uwuri, hamuco uteresharja, hamuco utegeka, uhagarare muri bwa butegetsi, ngo mukoranije kuba abami n'abaherezi muri hanga gera. Nuvuga turi abantu badasanzwe, turi hanga ntituri abantu birebanga, turi hanga. Jewe urashobora kumbona ndi jenyine, mugandi hari ikigwi turi kumwe, abera bose turi kumwe, tugize ihanga rero ni ihanga ridahangagwa ry'Imana, rimwe badapfa gushika ko ngo bakorerwe ibyo bashaka byose. turi hanga gera, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije. Aka kantu ndagashitseko ca numva nogira pause gatoye, kuko inyegu yiharije no kuvuga ngo ndi propriété privée y'Imana. Propriété privée y'Imana no kuvuga ngo umuntu atakintu na kimwe cyangwa umuntu numwe afise icyamuvuga ko atari Imana yonyene, sauf Imana niyo yonyene ifise iki kuvuga ko yonyene. Abandi bose bategereje icyo wubabwira, bakurabira hariya nk'umwami, barakubaha nawe ukirubahisha kuko wubahisha Imana yagutoranije. Turi propriété privée, turi nyegu yihari. Ruvuga ngo nta muntu afise ku burenganzira na gato, nta muntu afise ku burenganzira na gato, ni Imana yonyene ifise ko ubwo burenganzira, ngo kugira ngo dukwize ishimwe giyaduhamagaye. Ruvuga ngo ukwize ishimwe rero no kuvuga ku perpetuité y'ivy'Imana yaduha, turabikora bikaguma ari urukurikirane, abantu bose bagume bazi gushika ku iherezo yuko turi abana b'Imana. Je mvuyeho hari ucakurikira, inyuma y'ukurikira hari ukurikira, kugira tubandanye bwa bwami bugume buriko buraganza. Uko turiko turagenda niko dutegetswe kubigendamo. Amasengesho rero n'amasengesho twabonye ko atari gusaba. Iyo niyo dusaba ko ibiri muri twebwe bibogaboga bija hejuru. Nuvuga rero tuca tugira rero n'amasengesho y'amashimwe, ni yamazaburi ya Dawudi, yamavuga ati mutima wanje himbaza Imana, namwe bimbamwe byose muni nahazi izina ry'Uhoraho. Nuvuga hari ahantu rero tuca twicara tukabwira Imana, tukamubwira ati Mana ushimwa, shigwa hejuru. Ayo n'amasengesho akomeye cyane, kandi Imana yacu iba mu mashimwe. Nico gituma amashimwe y'abana b'Imana arakomeye cyane, kuko Imana inezerererwa ko turokonesa si ikintu dusaba, nacyo twokorera Imana. Twebwe nacyo twokorera Imana ngo Imana yitwa Imana, nacyo twokora ngo Imana ireke kwitwa Imana. Nitwoyiva ko ngo Imana irapfuye, kandi nitwonayiza ko ngo hari ikintu kiciye kigera hariya hejuru. Imana iguma muri souverainité yayo, ntihinduka, iguma ari Imana, iruzuye ubumana bwayo, iruzuye, iriyujuje yonyene. Woyiza ko cyangwa utoyiza ko Imana ntihinduka. Nta kintu wokora rero ngo jewe narakoreye Imana nanje kubera nagukoreye ngirira iki. No, hari abantu twihenda, tugenda tubwira Imana ngo Mana ngo kubera nagize ibi nibi nanje ngirira iki. No, Imana ibiduhera ku buntu, yaguhaye byose, nacyo yisigarije, yabiguhaye mu ipaki imwe yitwa Kristo Yesu. Ni wamwakira ukamwizera, byose urabifise. Nta kintu dusaba Imana kugira bije ku mugaragaro, naho na hacu sahima
nta mana siyo yakuburotse ngo ntugaragaze ubutunzi, si imana yakuburotse ngo ntushike kuri kiriya cyangwa kiriya. No, ni twebwe twibloka twenyine, ni twebwe tutaramenya ngo twitore hanyuma tumenye ingene tubigendamo. Rero gusenga ni façon imwe mu mafaso menshi, ni ngendo imwe mu ngendo nyinshi, ni nyifato imwe mu nyifato nyinshi yo kugaragaza icyo Imana yadushizemo, yadutekeyemo. Burya bukuru n'ububasha yaduhaye tuzobugaragariza ni twebwe dukoresheje amasengesho, dukoresheje ijambo, ingene turitahura tukaca tubishira mu gikorwa. Kuko ngo kwizera kutagira ibikorwa kuba ari kwizera gupfuye. Rero iyo twizeye tugasenga neza, tukamenya ngene twiyubaka, tukamenya ngene twitumbereza, ariko bikaguma biyingira indani, nta kintu na kimwe bizoba bimaze. Donc si gusenga turi ku musozi tukaguma, ndakubwiye turakora. Imana yarabwiye ngutakoze ntakarye. Turakora. Gukora rero ni amafaso menshi, sukurima gusa, sukuja mu biro gusa, hari ni faso nyinshi. Wewe senga umenye Imana ngene yashize ibikorwa muri wewe. Utegerezwa kumenya igikorwa ushira hanze kugira ngo ugaragaze bwa bumana ni buratekeye indani, n'igipaki mugabo utegerezwa kugira sokoro, utegerezwa kugurura rupake. Hari abantu bahawe ingabire y'ukubaka, bakibaza ngo n'amatara yabo, bakibaza ngo n'ubwenge bize mu ishuri. Oro n'ikintu Imana yaguhaye tara y'ukubaka, urafise akantu urengeje babandi bubaka babyize. Hari abubaka kubera babyize, arazi ngena pima, arazi ngena ni sawa gose, ariko iyo hageze ku ngabire y'Imana, icyo Imana yashize muri wewe, hari kandi kantu karengeye umuntu abibonye akavuga ati ujya muntu byari byo byose si ubumenyi gusa yakuye mu ishuri. Hari ikindi kintu ni kirero dutekeye cy'Imana, nico kidasiguritse kiza kwerekana ibikorwa byawe. Iyo ushita handi hari beaucoup d'autorité, hari abantu babaganza, hari abantu bakora ari abategetsi quelque part, ariko umutegetsi ahagaze mu butegetsi bw'Imana hari kandi kantazana, hari gatushe kandi kariko ari karabikora. Umuntu wese akavuga ati ibi bintu si iby'umuntu asanzwe. Umuntu ni bimwe baca bavuga ngo ni genie cyangwa ngo ni umustar. Buriya si kintu ni ngabiri ari manifesta muga kenshi hari abantu baca babyitirira isi. Birababaje, hari abantu benshi baba star bafise iyo nyenyeri. Ni nyenyeri star no kuvuga inyenyeri mu Kirundi. Inyenyeri rero uramenye ko ufise inyenyeri, mugabo ya nyenyeri buriya yari inyenyeri y'ijuru, yari itekeye bijyanye n'uri kurakora, mugabo byashaka kuzogaragariza Imana. Washaka wari byari ngombwa ngo uzobigaragarize byitirirwa Imana, ariko benshi bariko babyitirira Satani, biriko bikorera isi. Abastari benshi bakorera isi, bakeneye abantu yego ni sawa gose, mugabo hariho ahantu bariko baratakariza, kuko ijya nyenyeri ni nyenyeri komoka ku Mana. Yesu avuka, abanyabwenge b'ibyanditswe barabonye inyenyeri, baca baravuga ngo iyi nyenyeri, turabonye inyenyeri yerekana Mesiya, tuje kuraba iyo nyenyeri, kuko mu birere hari inyenyeri zacu twese turafise inyenyeri yawe. Rero iyo yatse abantu ni hahandi ibikorwa byawe biragiye kumugaragara, ibikorwa warutekeye biragiye kumugaragara. Hariya mu birere abazi kubisoma direct inyenyeri yawe irakije, kandi iyo nyenyeri yawe abantu baca bayikurikira. Niba yikurikiye rero mu buryo bw'isi, ariko babikurikira mu buryo bw'Imana, kuko ni inyenyeri yashizweho n'Imana. Ni Imana rero ibishaka ngo kurikira uwo muntu ari represent niyo nyenyeri, niyo star baca bavuga. Rero iyo nyenyeri yigiye kumugaragara, n'umuntu atekeye ibintu ariko agaragarira muri iyo nyenyeri Imana yashize mu birere. Rero na Satani arabimenya, n'abantu b'Imana barabimenya. Rero hari abaca begukira Satani cyane kurusha Imana, kubera bashaka kuguma mu by'isi. Kuko navuze ko ngaha ku isi turi ngaha ku isi tugaragaza ibintu bibiri, bya Satani cyangwa iby'Imana. Shaka kubugaboga ibya Satani cyangwa ubugaboga iby'Imana, ariko twese dukorera ngaha ku isi. Mugabo ngo bazotumenyera ku byo twama, niho uzocumenya ngo uyu wa Satani, uyu nawe ni uw'Imana. Biragaragara, ntibihishwa, n'ibintu biboneka. Rero hari abantu
bafise inyenyeri yo gukoreshwa ibidasanzwe by'Imana ariko bakaca bayoba kubera Satani aca yiyora akaca yimenya hakiri kare akaca ajya kuyikoresha. Tuvyibuke ko no abamajusi bagiye kuraba Kristo baciye ibwami babwira umwami ati twabonye inyenyeri y'umwami. Bagiye kubwira umwami ntibamenya yuko ishavu rishari byuka mu mutima. Aca aravuga ati nimwamubona mukabona hatumbereye muzoce muza nanje mumbarire nje kumusenga. Ariko we ntiyaragiye kumusenga, yaragiye kugira ngo amwice amukureho ko ntiyashaka ubwami buza mu bwami bwiwe. Nuvuga we arazi ko umwami ngaha ku isi haje ubundi bwami, ntiyamenya ko ubwo bwami buje ari ubwuje gutandukanya ab'isi n'ijuru, utaje kugahanza, utaje gutera abami b'isi. Nibwari buje gutera abami b'isi, bwari buje kugira gusa ahubwo ab'ijuru nabo bagira ubwami bwabo, bamenya aho boperera, bamenya ngene babigendamo. Rero ngaha turategerezwa rero kumenya ngene dusenga, dutekeye iki, tubisokorora gute, ni mu masengesho. Amasengesho rero yacu iyo tuvuze ngo tugiye mu masengesho, abantu bose baca bazana imitwaro. Nsengere iki umutwaro? Ubundi nagomba ndakumenyesha ko atamutwaro n'umufisi. Imitwaro yose Yesu yarayikoreye arayiheza, nta mutwaro ukihari. Hagiye uremerewe nuko utaritora, hagiye bikunaniye nuko utaramenya. Ego turabafasha tugasenga, muga ntitwabasengera bimwe eternel, ntegezo gusengera ndakwikoreye ndaguhetse imyaka 100. No, dutegerezwa kumenya yuko ndagusengeye, ndakoriyanse, ndagutumbereje, ndagusengera amasengesho yo kugutumbereza no kwimenya. Hanyuma ejo ukacumenya ivyo utegerezwa gukora nawe, kuko utegerezwa kumenya ndinde, mfisiki no pererahe, kugira ngo umenye ngene ubigendamo. Si kwama misi yose ongiye bansengera, uvuye ngaha muri kicumba c'amasengesho ngaha ukacusanga hari ivyumba partout, ukinjira ivyumba 1000 muri kurondera ngene bagusengera, uri kurayoba. Swate nturi umwana w'Imana ubugiye gutembesha abandi, swate nawe uri umwana w'Imana nturimenya. Umaze kutarimenya rero umera nk'abatayivye nyene nk'abisi. Reka tubwira abantu yuko iyo wamaze kuba umwana w'Imana, wamaze kwakira Gakiza, isengesho ryawe ukeneye niryo kwitumbereza, niryo kwimenya, kugira ngo wimenye, witumbereze, wikomeze, wiyubake. Niyo masengesho utegerezwa kumenya. Hanyuma ukagaragaza amatara Imana yashize muri wewe. Uri nyenyeri rikiratembera ngaha ku isi, ariko iyo nyenyeri tarimenya ni Satani azoyiyora ayikoreshe ivyo yishakiye. Rero amasengesho tuzoyavuga ko umwanya munini, kuko amasengesho nico gikoresho dufise gikomeye, n'ijambo nico kintu gikomeye dukoresha nka autorite. Turategeka mu masengesho, turatura. Hagiye tuvuze ngo ndatura, n'ijambo riravuga ngo turizera, nico gituma tubivuga. Tuvuga ivyo twizera, nuvuga turakonfesa, turabyatura, kandi ico watuye ukaca wemeza yuko ico kintu kirabaye. Nico gituma Imana yavuze ngo tureme umuntu asena. Imana yaremye isi, iraremye isi yayo izogaragariza ko ibintu byinshi, ariko nawe rema isi yawe ukoresheje ururimi rwawe, rema societe yawe, rema inzu yawe, rema ubutunzi bwawe, rema amagara meza, rema ikintu cawe cyose ukoresha ijambo ukabyatura mu masengesho, ukaca wizera ngo birabaye. Niko bica bigenda. Turagomba kumenya cyane byimbitse amasengesho niki. Sugupfa kwinjira hariya ngo bariko barasenga winjireyo, hariya bariko barasenga winjireyo, hariya bariko barasenga winjireyo. No, banza umenye uwuri, umenye icyo ugomba, hamuca umenya n'amasengesho usenga. Kuko abantu n'amakategori, hariya abana banyweshwa amata, banywa utuberere mbere gusa, hari abana baconka gusa rien que ibere, hariho n'abandi banywa batanywa gusa banywa ibere bakongera bakanyweshwa amata, bakanyweshwa n'ubuyi, bakanyweshwa n'isupu. N'abandi barya ivyoroshe mugabo bataragera ku rundi rwe, n'abarya ibyo birondereye bikomeye, bimwe bahekenya bimeze nk'amabuye maze bahekenya kandi bisaba imisaya ikomeye. Niko n'abana b'Imana dutegerezwa kuba tumeze. Nuvuga ngo mu masengesho utegerezwa kubanza kumenya ndi muri kategori iyi, ndacanyweshwa amata, nta kintu na kimwe nzi. N'abadusengesha bategerezwa kuba bazi ndiko nsengera abandi, kuko iyo twinjira mu gusenga ntitungana, ntidutegerezwa gusenga amasengesho angana. Kuko je ndiko ndasenga nitushaka kuba tureha wewe, kuko hari hahandi hantu ivyo nsenga ngo nshireho wewe ntiharagera nuko umenya nuko ivyo bintu bibaho. Nukuvuga ngo hari amanivo,
hari amanivo. Nico gituma no kwa Satani niko bimeze. Isi hariho abana, hariho abakuze, hariho no mu Mana hariho abana, hariho abakurera abandi, hariho abakuze, hariho ibikomango. Rero mu masengesho ibi byose dutegerezwa kubimenya kandi tugategerezwa kumenya ingene tubigenda. Reka nsome ijambo riri muri Timoteyo wa kabiri. Nsome ijambo riri muri Timoteyo wa kabiri 4 mere ku murongo wa mbere. Havuga ngo ndakwihanikiriza mu nyonga z'Imana no mu za Kristo Yesu azocirwa kwiteka abazoba bariho n'abazoba bapfuye, kandi no kubwo kuzoboneka kwiwe n'ubwami bwiwe. Uvuga ijambo ry'Imana, uhore ugavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye, uhane wihanize, uhanure mu kwihangana kose no mu kwigisha. Nashaka kuvuga aka kantu ko ijambo rya kabiri rivuga ngo tuvuge ijambo ry'Imana, uhora ugavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye. Nukuvuga iyo turiko turasenga tuba turiko tuvuga ijambo. Nico gituma iyo dusenga tuwigengesera amajambo tuvuga, kuko hari igihe dusenga tukarenza tukavuga amajambo atabaho. Tuba tuvuze amajambo y'imfagusa, kuko Imana iri nyuma y'ijambo. Iyo dusenga mu ijambo. Iyo uvuze ibindi byandagutakiye nta kintu wavuze, wataye umwanya. Iyo usenga raba verse, soma ijambo, hamusengere kuri iryo jambo. Usenga uvuga ijambo, niho Imana ikije nyuma y'ijambo ryayo ikarishitse. Rero ndashaka yuko tuzokwiga cyane tukamenya ingene dusenga. Ingene dusenga biradusaba ngene tumenya ijambo. Bibanza kudusaba kumenya ijambo, kumenya ico turi, kumenya dusenga gute, ni quelle categorie y'amasengesho dukeneye kumenya twebwe, hanyuma tukaca tumenya ni ijambo tuvuga ni irihe. Tuvuga ijambo, dusenga mu ijambo, dutegerezwa kubanza kumenya ijambo. Rero iyo tuje imbere y'Imana tumenya ngo tuje kwiyubaka kandi tuje no kubaka abandi. Muri Timoteyo nyene wa kabiri umurongo wa 15 nkavuga ngo wame ugira umwete wo kwiha Imana nk'uwamaze kurama, umukozi atarinda guteterwa, aramiriza neza mu ijambo ry'ukuri. Aya niyo majambo atwereka neza yuko dutegerezwa kuba turamye. Turi abantu bakomvomvowemwo bya bindi vy'isi. Turi abantu twaje muri Kristo ngo ducika abana b'Imana. Hari ibintu duvanamwo, hari ibintu bitegerezwa gusigara hasi, ariko twe tuzana na byose tukinjira na bya bindi byose twahoramwo tutarakira Gakiza, tukavyinjira na Mugakiza, kandi tukaja dushaka kubimentena, kubigumana. Aka kantu nimukankuriramo kajya na gapfu. Ni ikintu cy'igipfu ujanye, kizokuburagiza, kizokubuza gushika kure, kizokubuza kuba vy'ukuri umwana w'Imana. Kuko umwana w'Imana n'umubogaboga nawe akamubogaboga, akaca agaragaza bwa bwiza bw'Imana, bya bindi byose Kristo atekeye. Abatumwa barigeze kugenda ku kiyaga, bavuze ati tumuhebe, twabonye ko atakintu na kimwe tumariye, twigire ku kiyaga no kuvuga ngo twisubirire mu by'isi, kuko twaramwiyeguriye mbwa dusanze finalma nta kirimwo, reka twigumire no mu by'iwacu. Bagiye kuroba barabura, mugabo arabiyoberanya aza muri bo, ababwira ati bana haragafi mwompa, ati reka kudutwenga, reka kuducokora, nta fi nimwe twaroba, ati subizayo ubwo urusenga. Acara bamona nko kumukengera, ati we ntavyuzi byo kuroba ni mwijoro, ku murango ntibikunda, ati shirayo urusenga gusa. Amaso y'abaruhuruka barabona ko ari we. Muri ico gihe nibwira neza nakekeranya ko Kristo yarababonye ivyo bagiye, baravuye mu bumana, bari barinjiye mu mana, bari bagiye gukorera muri bya bindi vyoroshe, ariko bagarutse muri bya bindi bitoroshe, acatuma n'amafi atabitaba, kuko amafi ntiyaragishobora kubitaba. Bari baramaze gushika umurundi rwego, nta fi nimwe yaje kubitaba, kubera ntikibazi, ifi ntizikibazi, bari zizinanye nabo bakiri mu isi. Ariko muri iyi kategori utaramenya ngene uzihamagara, ntizisubira kukwitaba, kuko ni yindi façon de vivre, nukundi kuntu utegerezwa kubumetse. Kristo rero caraza, amafi aramumenya, acaraza, kubera hari ukundi kuntu yaratekeye, we yari yamaze kwitora amafi, avuga ati shirayo fire
amafi acaraza, amafi aje baratangara bati umuntu n'umuntu ki, baguma bafise akabazo kavuga ngo n'umuntu ki. Nuvuga ngo iyo umaze kubuzi icuri abantu bose baravuga ngo n'umuntu ki. Iyo bakikubona musa, iyo bakibona muvuga cyo kimwe, iyo bakubona mugisangira kandi amablage ni yayandi kandi na resultat ni zazindi, ntaho urava no uraja, uracari mu bisi ariko wiyita umwana w'Imana. Nuraba umwana w'Imana, umwana w'Imana ni wavavanuye n'ivyisi, ariko ivyisi biratwubaha, ivyisi biratwumvira, ivyisi bitegezwe kutwumvira. Bitatwumviye tuba twabaye ibiburirane, tuba turi ahantu tutari, niturabisi kandi niturabi Imana, tuba turi ahantu quelque part biba byadupfanye. Rero dutegerezwa kuba abantu b'Imana byuzuye, dutegerezwa kuba turi abantu b'Imana byuzuye. Tuvuga ijambo ngo wame ugira umwete wo kwihimana, tugira umwete wo kwihimana, tumenye ngene dusenga, ngo nk'uwamaze kurama ni kuvyuma, ni bya bindi bakuramwo inkamba, hamwe icuma niyo bari inzahabu bayikuramwo ivu, amabuye hanyuma kayangana, niko kurama, niko inzahabu yaramye. Natwe kugira turame hari ibintu bidukomvomvokamwo, hari ibintu vy'isi dutegerezwa kubanza gukuramo, tukabanza tukarama, tukaca twihimana, tukaca tuba abakozi batarinda guteterwa. Nuvuga ntuja kusengera amadayimoni ngo idayimoni hindukire gukubite. Umuntu yagiye gusenga ariko ariruka imbere y'ugwaye amadayimoni, ubu ugiye guteterwa kubera ubukiri mu inkamba, n'ubu urakugwamwo inkamba ngo ubu waramye. Dutegerezwa kuba abantu baramye batarinda guteterwa, aramiriza neza mu ijambo ry'ukuri. Ijambo ry'ukuri rero najya amajambo tuvuga akacaba, ndategeka ingwara ikagenda, ndavuga icyo nkeneye nkakironka. Ni kuvuga ntegerezwa kudateterwa ko ndi mu Mana. N'ahantu rero tugera tugasenga. Reka mpereze kuri iri jambo kuko tuzobandanya ubukurikira. Mpereze kuri iri jambo nyene Timoteyo wa 2:24 havuga ngo kandi umushumba w'umwami wacu ntakwiye gutongana, ariko akwiye kugira ineza kuri bose no kuba uburyo bwo kwigisha no kwihangana. Ni kuvuga ngo iyo tumaze kumenya kuba abana b'Imana byuzuye, nta ntonganya, nta mashari, nta nzigo, nta gikorwa na kimwe kirumvye kiba muri twebwe, ahubwo ngo tugira ineza kuri bose, tugirira neza bose, dusengera bose, tubazana ku Mana, tubereka inzira, tukabasengera bakitora hama bakagaragaza ubumana, ngo tugira ineza kuri bose no kuba uburyo bwo kwigisha. Tuca tumenya ngene tubigisha, tubabera karoro. Kwigisha si gutegerezwa kwicarika abantu imbere yawe ngo ubabwire ngo bimeze gutya bimeze gutya. Oya, kwigisha no kuvuga ngo jewe ubuzima mbayeho bube icitegerezo cya bose, bube icitegerezo cy'abantu benshi, banyigeko, babone ati ujye muntu vy'ukuri, umuntu w'Imana, tumwigane, tugende nk'uko agenda, tuvuge avuga neza, yifata neza. Ni kuvuga ngo Imana by'ukuri igaragara muri we, ngo no mu kwihangana. Kwihangana rero nibyo ducamo, turaca mu bintu bigoye. Umuntu w'Imana yamaze kurama aca mu bintu bigoye byinshi, kuko uravye kuva na kera abantu b'abahizi bo mu Mana bacishijwe mu bikomeye, ariko bamye arabakomeye. Natwe rero kubwo agakiza twahawe turagomba gushika aha hantu. Rero ubutaha ni mu nyisho zikurikira tuzobandanya tuvuge ku masengesho, tuzobyinjiramwo cyane, twimbike. Ubu nariko ndatanga nshisha hejuru, nuvuga ngo amasengesho ni ukuvuga ngo dutegerezwa kwitumbereza, dutegerezwa kumenya gukominika n'Imana, dutegerezwa kwiyubaka, dutegerezwa kwibwira, tukamenya turi bande, kandi ukabimenya by'ukuri. Kuko utarabimenya uri gukora ibintu bitari byo, uri kuribesha kandi biraruhisha. Ariko iyo umaze kubimenya ni ibintu byoroshye cyane. N'ubuzima bw'ubutwari bw'ugutegeka, hajya umwami, hajya umutegetsi aroroherwa cyane, kuko munsi yiwe haba huzuye abantu bakora. Wewe arakontrola gusa, wewe arorienta gusa, wewe arategeka gusa. Nibwo buzima twazanywemo. Mwaraheze cyane. Reka dusenge kugira ngo iri jambo rishikire benshi. Data mwiza, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kandi ndakuninahaza kubw'urukundo rwawe. Iri jambo ni wewe Imana, jambo wigize umuntu bana natwe, urishitse. Amajambo make ntanze kuri uno mwanya yoriyanta abantu, hariho umuntu umwe canke babiri canke benshi, mwami uza gufasha kubwira ijambo,
kandi akwire muri bose, akwire hose, ashike muri benshi. Urabe hirya no hino aho bishobora gushika hose, kugira ngo urikorere benshi bamenye ico babaye muri Kristo Yesu, bamenye ingene bitwara, bamenye kuri mu Mana yacitse umwana w'Imana. Umwana w'Imana rero ntarira, ntiyiganyira, amenya gusa ngene abigendamo. Ariko ama instruction yose warayaduhaye mu ijambo ryawe. Reka ijambo rifata ikibanza muri twebwe. Ndabisenze, ndabyizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.